ibihano vy'Imana byamaze gutangura kwisuka kw'isi nkuko tubibona mu myuzure za nyamugigima, impanuka zibera kw'isi no mu biyaga. Ibyo byose bikomeye bigaragaza ibihano Imana izogenda iha abica amategeko yayo. Uko Imana ivugana n'abica amategeko yayo, ireka ibintu by'amakuba bikaza mu bantu, kubera ko mw'isi rero abantu batagikunda Imana nkuko Imana yari kwiye gukundwa nk'umugira neza nk'umuvyeyi wa twese, ahubwo amategeko yayo yakengerewe abantu bakayahindura ubusa. Irareka mu mitima y'abantu hakavukamwo ubugizi bwa nabi, intambara zikaduka. Nta muntu yakwiye kwibaza ngo kubera iki rero izo ntambara ziza. Oya, nta kindi kizitera nuko mu mitima y'abantu Imana yataramuweyo, yarakuweyo. Mw'isi hahoraho intambara, hahoraho ibyago, isi yaratitutse, indimiro ntizicera nkuko zera kera, ibintu ntibikiryoshe nkuko byari biryoshe kera, n'ibiribwa ntibikiryoha nkuko byaryoha kera, n'abarya ibikoko bavuga ko inyama zitakiryoha nkuko byazaryoha kera. Ibyo byose ibyo no gutituka kw'isi kubera turi mu misi yayo ya nyuma, turi mu bihe bigoye. Natwe tutabonye bino bimenyetso by'iherezo, zino ntambara, uko kwankana kw'ibihugu, gusubiranamwo, gushamirana kw'amoko, kugwana bari mu butegetsi, imihari yaduka igagwanya ubutegetsi, ibyo bitabaye twava twijajaranga iherezo ntirizoba. Ariko bibaye ku bakristo bamenya ngo turi mu misi y'iherezo, dukwiye kwitegura gusanganira umwami Yesu. Rero ntidugerageze nk'abakristo kwiyumvira umuti ubiswe n'Imana gusa, kandi umuti Imana itanga abantu bemeye kunywa bari mw'isi, isi yocikira. No butumwa bwiza, no kwakira Yesu Kristo ubutumwa bwiza, kuko Yesu Kristo niwe butumwa bwiza, niwe mwami w'amahoro. Muri Yesaya igice c'9 twemeye twese kwakira Yesu, ubwo butumwa bwiza tukabwakira, kuca tugira amahoro, isi yose yociyagira. Nta yindi nzira, nta bundi buryo isi zoronka amahoro. Uno munsi dushobora kuronka agahengwe, inyuma y'igihe runaka intambara zikongera zikaduka. Tumenyereye kuba muri bino bihe bigoye twifashishije ijambo ry'Imana, mu kwizera iby'ijambo ry'Imana ryavuze ko ariko kuri, twizirike kuri uko kuri, ukuri kuzotuma dutabagwa. Reka Imana idufashe kuvyakira no kubibamwo uko igomba, kandi tuyigororokeye mu mitima, mu majambo no mu bikorwa. Tubisaba Imana ngo biduhe mu izina rya Yesu, amen.